Bonjour tout le monde. Nagomba kuramutsa abakunzi ba East Free kubatanzi je nitwa Audrey Muco w'Intore nkaba ndongoye East Free Consulting na East Free TV ngaha anye no munsi tubazaniye video nziza cyane mutegerezwa kumviriza ibintu ukaba ufise umuntu ari concerne nibi ngomba mvuga no munsi making sure yuko upartage video n'imbere yuko ndabivuga. Parce que c'est très important que tubivuga, c'est très important que tubipartage, c'est très important que twigishanya. Kubatazi East Africa Consulting dukora ibintu vyinshi mugabo en général ni muri finance, muri technology no muri real estate, turagira property management, development and technology integration, tukagira ama website design, wealth management as well, tukagira n'ivyerekeye tukagira n'ivyerekeye ama solar solutions tutanga tugurisha na internet wanashimba turayigurisha muri Afrika. Alors bienvenue à East Free. Ça c'est East Free. Uno munsi rero tuje kubazanira topic mukeneye kumva kubera muri ibi bihe turimo, peut-être uramaze no kuronka ama message hirya no hino y'ama institution financière. Uno munsi tuza kuvuga ku vyerekeye mu Congereza financial crimes cyangwa tuza kuvuga ku vyerekeye fraude mu kinofunofu naho nyene mu Kirundi ngira ni nko kwiba ukoresheje ubwenge. Nivyo tuza kuvuga kuno munsi hama tuvuge ngene ibikunda kuba ngene twovyikingira les mesures twofata kugira to making sure yuko bitadushikira bidashikira na imiryango yacu cankwe abagenzi bacu naho nyene. Il faut qu'on partage, il faut que tubigisha, il faut que twigishanya pour se protéger. C'est très important. Ngaha muri East Free twarabwiye ko tuvuga muri finance mugabo tuza turatouchinga akantu kamwe gato hirya no hino kuvyerekeye finance, technology et aussi property management, development and integration as well. So uno munsi rero tubazaniye ikintu gishasha tuje kubedika, tuje kubabwira exactement ibintu bihora bishika n'ingene dushobora kuvyiproteja, n'ingene two making sure ko bidashikira abo turi kumwe aux alentours. Alors ivyo bintu nibika vyita financial crimes, bavyita les fraudes, ama fraude aba kuri twebwe, bavyita kwiba ukoresheje ubwenge mu Kirundi. Urumva ivyo bintu rero ni gute nibiki bikunda gushika kenshi muraronka des informations mukaronka amalien abasaba ko mwatsindiye ibintu biri gratuit, namba ari bivuye kuri Costco, namba ari bivuye muri Walmart, mugaklika kuri izo liens et puis vous partagez avec les amis, vous partagez avec la famille. Hama uko mukora ivyo bintu vyose niko vous partagez vos informations personnelles aussi, niko babura niko no bivuga mu Kirundi, niko informations zanyu personnelles ziba partager kuri scale, kuri level umuntu atovuga kuko ni biriko bishikira abantu bose, birashikira abajene, surtout nous les immigrants tuje ngaha muri Canada tutaramenya ibintu vyinshi, tuba turi naive niko novuga, biradushikira bakakwiba, birashikira abantu aba senior people, abantu bageze mu zabukuru bakuze, birashikira n'umuntu wese ataramva iyi information ngoma mvuge uno munsi. Nico gituma ndabasaba yuko partager cette information kugira mu partage iyi video abantu bose babimenye. Alors les financial crimes ziba zigamije iki? Financial crimes n'abantu cankwe abantu biba cankwe ngene biba bakoresheje ubwenge kugira bakwiba amafaranga, bakwiba ibintu vy'agaciro uba ufise, hama usigara uricuza. Ivyo en général nico novuga kuri financial crimes. None bigenda gute? Kenshi hariho les informations de partage kuri les médias sociaux, il y a les informations qu'on partage kuri avec ama entreprise tudilingana, ivyo vyose ukabipartager cyangwa les informations bivanye n'ingene browsing sur l'internet, n'ingene ugumuraba ibintu sur internet, ama lien ugumuklicka, muzoze muraraba baba basavye autorisation, ukitse nko kuri lien iragusaba autorisation kugira yaccede kuri les informations ziwawe, yaccede kuri location yawe, yaccede kuri ama data yawe. Ivyo byose si tu autorises no kuvuga yuko baba bagufise bararonka toutes ces informations. None ni gute
umaze kuba expose, umaze kuraba ngene ubuzima bwacu tubayeho avec internet, avec tout ce qu'on partage sur les médias sociaux, avec tout ce qu'on partage n'abantu duhura gutyonye, ni gute none twokwiproteja kugira to making sure yuko bitadushikira cankwe bidashikira any of our family members. Ikintu ca mbere pour se protéger, ndababwire ngaha muri Canada par exemple, ubuherutse naravuze ku vyerekeye bureau de crédit, naravuze ku vyerekeye ibintu vya cote de crédit, mugabo ubu rero ndagomba ndababwira kandi kantu muze murakagira. Ukaba uri ngaha muri Canada utarakagira, make sure you do it kugira fraude ntizogushikire. Alors, ikintu ca mbere ugira ni gushira alerte de fraude kuri bureau de crédit yiwawe. Comment tu peux faire ça? Tu appelles, ndaza gusiga ngahanye muri description, TransUnion, Equifax, ayo nama bureau de crédit ari très important ngahanye muri Canada. Tu les appelles, ubabwira uti je nshaka gushira alerte de fraude kuri bureau de crédit yanje, ucushiraho nimero de telefone cellulaire wewe nyene wifitiye, ufise ko accès, uri sur secure. Ivyo bintu maze kubigira no kuvuga yuko nta muntu numwe azokwaplika. Murazi ko ngaho nko muri Canada cyangwa mu bindi bihugu muri Europe cyangwa kugira wa accès des produits financiers utegezwa kwa aplika, ushaka ideni, ushaka carte de crédit, ushaka kugura inzu, ushaka kugura imodoka, ni application. Nta muntu numwe bazokwaprova batabanje gutelefona iyo nimero washize kuri bureau de crédit wawe kugira ba confirmer que c'est toi, c'est bel et bien wewe. Alors, c'est très important rero yuko tubipartage, c'est très important ko tubibwira abantu kugira ntibizobashikire. Namba muse ba mama wanyu, ba sister banyu, ba nyogosenge bari ngahanya muri Canada, bahereze iyi information, biprotéger parce que amafaranga babiba ngene babanarka par ces fraudes, n'amafaranga bashobora gukoresha mu gufasha imiryango, n'amafaranga bashobora gukoresha mu kwikenura, n'amafaranga bashobora gukoresha mu kumekinga sure yuko bariko bariteza imbere mu buzima bwa misi yose. Eastafri rero ije ngaho kugira ibahereze toutes ces informations kugira mwikingire hama ayo mafaranga muze muyakoresha ibindi bibateza imbere, tubana ndutera imbere twese. Alors, ndagisubiremwo, telefona bureau de crédit yawe TransUnion, ndaza gusiga customer service numbers zabo cankwe inimero mushobora kubarenga ko mu ba telefone mabwira uti nshaka gushira alerte de fraude sur mon bureau de crédit, aho uzoba uri sûr et certain yuko ata muntu azokwacceda kuri produit financier kwizina giwawe wewe utabizi. Donc c'est très important kubigira aho uri hose, uri muri Canada, kuko TransUnion na Equifax barakora no muri États-Unis, barakora no à l'international, c'est très important. Alors, ico rero ningene tuvyikingira umaze kugira ntubigwemwo. Izindi fraude tuza kubona ni nama fraude kenshi usanga ari ama fraude sociale, ari basé sur les investissements. Ugasanga turahura n'abantu batubwira ngo investissa muri ibi, shira amafaranga muri ibi. Je ndababwira yuko byarigeze kunshikira ndinjira muri entreprise, nzi ngo ndiko ndinvestissa, ndiko ndatradinga, ndiko ndagira iki, barakupa, baraguhenda, bakaguhereza udufaranga duke bagitangura, et à la fin de la journée ils coupent tout, c'est fini, bakaca bakwiba amafaranga yawe yose, ugasigara bavuga ngo bari kuri investissa. Méfiez-vous. Alors Eastafri je kubabwira ati méfiez-vous des investissements non vérifiés, des investissements zitari sûrs, des investissements zitari secure. Ibintu bitari sûr, bitari vérifié, bitari sécurisé, méfie-toi de ça. Ntuzoje mu kibano muri sociale ngo dushaka ku investissa, ngurumva ngo turinvestissa muri ibi, ngo uratanga amahera ngo hamukaronka revenue nuko ngaha muri Eastafri turagira ibintu vya wealth management, mugabo tudealingana na partenariat y'amabanki akomeye azwi kwisi yose no ngaha muri Canada. Make sure yuko ivyo bintu bitagushikira. Ça ce sont des fraudes sociales. Hariho n'amafraude y'amahomance canke amafraude usanga surtout nk'aba diaspora bari ino bakaguhenda ukaronka ka stomi hari i Burundi ngo murakundana, ubwo umurungika agafaranga hirya no hino, et à la fin de la journée ni amafaranga. Ivyo biri basé kuri romance. Ushitse hariya abayifitiye ubuzima bwiwe, abafise abo bakundana biwiwe, abafise wewe nawe ukaguma uba anarke
urungika ayo mafaranga ata kintu na kimwe uzoza gukuramwo ukabura urukundo n'amafaranga. Alors izo fraude za romance nazo nyene il faut savoir comment détecter ça, il faut savoir comment muzivamo hakiri kare. Nakama ndabibwire surtout nk'abakobwa ba diaspora, vous êtes des victimes. Abakobwa ba diaspora vous êtes des victimes parce que muhura n'ibintu vyinshi ngaha muri Canada, mugahura n'ibintu biba blessa, mugahura n'abahungu batari sérieux ngaha muri Canada bakaba blessa, et puis vous allez en Afrique canke mu bindi bihugu kurondera urukundo, mwashika urwo rukundo ugahura n'umu boyfriend ugasanga ari broke, agatangura kukubwira ingorane, ugatangura kukubwira ngene mwogira projet za mariage, agatangura kukubwira ati rungika amafaranga tugire mariage, tugire ibi n'ibi n'ibi dupanga uku n'uku n'uku, à la fin de la journée bigahera uwo muhungu yigiriye mu vyiwe kubera yakinye n'ama émotion yiwawe arakwanarka romantiquement. Ça, ce sont des fraudes romantiques, méfiez-vous de ça. Aba victime benshi bakunda kuba n'abakobwa baba hanze baba diaspora. Ivyo rero no musi East Africa ije kubidiskitako, to making sure yuko tubizi tubipartaja ntibize bidushikire. Narabivuze narabibabwiye, iyi video no musi muze kuyipartaja muyihereze abantu benshi, kuko ibi bintu vyama bikuta amafaranga menshi, abantu benshi bama bibwe, eka sinakubwira ngene bimeze. Alors nasubiyemo ikintu ca mbere, izo fraude financière, ikintu ca mbere il faut se protéger contre ça. Iyo bikubaye ko il faut se protéger mu ku telefona TransUnion na Equifax, ugashirako alerte de fraude sur ton bureau de crédit. Ça c'est très important, ku buryo ata produit financier nimwe izoba approuvé utabizi. Iyindi twavuze ni anarque cyangwa fraude iba muri sociale baguhenda pour les faux investissements. Méfiez-vous de toi. Pour investir, rondera investissement zizwi ziri secure kandi zifise ama channel made. Je nabibabwira kuko vyaranshikiye, donc nawe ntibize bigushikire. We have to be aware. Ibindi nako ndavuga n'ivyerekeye romance, fraude ya romance navyo nyene. Les filles d'ici au Canada, méfiez-vous de ça. Il faut savoir, il faut guca ubwenge, il faut kudetecta hakiri kare, ukamakinga sure yuko utari muri iyo anarque ya fraude, kuko vyama vyabaye biri kuri échelle internationale, kandi ubwo bwenge bwo kwibwa abantu benshi bararugama. Cyangwa ikindi rero abantu benshi bakunda kugwamo ni kuri les médias sociaux. Ukagenda kuri les médias sociaux ngo uzinanye n'umuntu ngo naka ariko arakora, dufate nk'ubunye mukaja nko kuri Facebook ngo mugiye kurondera Audrey Muco w'Intore, ukaja kuri Facebook ukarondera izina Audrey Muco w'Intore, ukaca ugenda ukarunka demande mugatangura kuvugana na Audrey Muco w'Intore. Wowe ukibaza ngo uri kuvugana na Audrey alors que c'est quelqu'un d'autre qui a créé un compte. Uzurabe nk'umuntu kugira ube sûr, nk'ubu dufate uzinanye, dufate n'umu autorité ushaka gufasha ikintu muvugane uciye ugenda uramurondeye kuri Facebook, raba amazina yiwaza uwo mu autorité ngena bangana. Ubonye ari plus de 2 no, ubonye ari amakonti arenga 2 imwe, iruka ntuze ugire transaction imwe, ntuze uvugisha uwo muntu aho hantu muvugana ibintu biri sensitive, biri sensible. Ntuze ugwe muri uwo mutego wo kuri abantu bibwa baciye kuri social media. Ukeneye umuntu murondere ku ma channel ari professionnel azwi, urabe nimero ya company, urabe email ya company, uverifie neza, umurondere hama muvugane avant de s'engager. Alors ikindi kintu naco abantu benshi kandi ngaha muri Canada twavuga bakunda kwibwigwako, abakunda kuba fraude. Hariho abantu baza bakaguproposa les services, par exemple les services, ahubwo ati je ndashobora kugukorera ibi, none c'est comme ça, donc il faut payer. Jamais, il faut pas payer avant que le service soit rendu. Ngaha hanya muri Canada ndi sûr et certain, no mu bindi bihugu vyinshi les services ziba payer après. On te rend le service, tu payes. Umuntu wese azakubwira ngo tu payes et puis agukorere service, non. Alors igishobora kuba barashobora gusaba nka dépôt, c'est vrai, barashobora gusaba dépôt. Ari ama entreprise avuga ati on peut pas fonctionner, kuko hariho n'abakiriya usanga batari committed bagahindura mind, barashobora kuvuga ati dépôt kugira dushobora gukorera iyi service. Mugabo au cas où utanze dépôt, ntuzodepasser entre 10 et 25%. Tu dois toujours kumakinga sure yuko ubaha dépôt iri minimum, ku buryo naho boyakwiba batakwiba tout le montant. Urumva? Méfiez-vous rero y'abantu baza kubakorera ama service
ugasanga babasaba amadepo manini, ugasanga babasaba amafaranga menshi, hama à la fin de la journée bakaca bigira. Chaque fois ni ukudealingana n'abantu babizi, utabizi uriko uradoutinga, the moment you doubt yuko uwo muntu ari réel ou pas, that's it. That's it. Listen to your heart, listen to your brain, listen to your mind, hama ufate decision. Agusavye deposit mubwira uti monsieur umubaze igituma ati ushaka deposit naguhaye dufate aje gukora service mu nzu, aje gukora service ahantu hariho hose, umubwira uti namba ukeneye depo sindakurenza this, naho nyene il faut travailler d'abord, ukore n'iminsi 2-3 banze gukora, hama ndaguhereze depo, sinza kuguha depo atakintu na kimwe urakora hama nguce wigira. Ça c'est très important, mu partage ibintu kuko byama byadushikiye. Izo fraude za investissement z'ama investissement ba mu kibano, izo fraude ziba abantu baje kuhanda les services, izo fraude ziba kuri les finances, abantu barunkira maliye muguma muklikako. Nababwiye comment se protéger, ndaza no kubisiga ngaha anye muri lien muri description ya video kugira mu bipartage, mu making sure yuko uri protéger gato basi kuri bureau de crédit wawe, making sure yuko ushirako alerte ya fraude kuri ton bureau de crédit. C'est très important kandi tegezwa kubigira kugira tu protéger, twikingira kuko amafaranga batwara imiryango, amafaranga yatwara abagenzi n'amafaranga bakoresha mu kwisununura, mu kwiteza imbere, mu gukora ibindi bishobora gufasha imiryango. C'est très important rero ko tubivuga. Alors ibindi bintu bikunda gushika n'amafraude aba iyo ugiye kugura ikintu wewe no nk'akarorero, par exemple wagiye kugura imodoka et puis urihuta, barakwihutishije, baragusinyishije, ntiwaravye les détails. Très important when uri kuragira ama financial transactions, make sure uraba ama détails. Istafri irafasha abakiriya benshi mu kunegocier les contrats, mu kumakinga sure yuko baronka the best of the best, kamakinga sure yuko rapport qualité prix zimeze neza. Istafri est là pour vous aider. Istafri Consulting is here to help you with that. You're going to buy a car, you're going to buy a vehicle, uragiye kugura imodoka, hama urasinye taux d'intérêt très élevé, t'as pas négocié, bagushiriyeko ama assurance arenze, bagushiriyeko ama protection ibiki, ama premium services yose barashirako, à la fin de la journée bakubwiye ngo uzorariha $700 par mois, $750 par mois. Iyo ni fraude yinyegeje, bakinye n'ukutamenya kwawe, kugira baguhereza ibintu udakeneye ubirihe ba profit. Ivyo rero bikorwa n'amakampani, ivyo aho amaze kubibona henshi usanga ari mu ma dealerships. Make sure yuko ugiye kugura imodoka uronka the best of the best, kontra nziza, intérêt nziza. Utashobora kubironka naho hamagara Istafri izobafasha muri izo information zose kugira ntimwibwe ku mugaragaro. C'est très important. Ikindi kintu naco Istafri yashaka kubapartager ni mu bintu twavuze, ibintu vya investissement social. Méfiez-vous de ces investissements zitari fiable, zitari secure, zitari fiable au niveau ya sécurité, atari investissement ubuzi. Ugasanga mu kibano hariho aga company société, ico bagira baraguhenda bakaguma baguhereza aga profit gakeya, à un certain moment après un mois et demi c'est fini, c'est coupé. Et puis ugasanga wara perze amafaranga yawe yose. Donc c'est très important ko Istafri babwira uburyo bwo kwikingira n'ingene muza muri protéger kugira ntibibashikire. Ibindi twashaka kuvuga ko cyane cyangwa twakoze ko ni ajya ma lien, les liens muronka, ama email muronka mu spam. Ne cliquez pas ces liens parce que ayo ma lien c'est beaucoup plus ibintu biza kubaskama, biza gutuma baronka information zanyu. Hama muri ko murapartager les informations kuri les médias sociaux, il faut pas mettre toutes les informations. Hariho informations sensibles personnelles, notamment hariho nk'izina ryawe ryose, mugashirako na adresse yawe yose, ugashirako na numéro de téléphone, ugashirako na date de naissance iyo wanashima. C'est très critique iyo aba fraudsters babiguyeko, notamment nk'ubu twaravuze ko muri Istafri tuvuga n'ivyerekeye technology. Iyo les fraudsters, abantu bibisha ubwenge babiguye kuri ces informations, notamment nk'ubu unye ibintu vya intelligence artificielle bimaze gutera imbere, barashobora guhokeya toutes ces informations ici et là, bakazanaliza bakaza bazishira muri logiciel ya AI ya intelligence artificielle, ikaca igeneratinga, ikana créer des fake ama bureau de crédit ari fake,
hama bakaca baaplika ku ma produit, bakaplika ku ma carte de crédit, bakaplika ku mahera, ku ma financement, ku ma ibiki, ugasanga barakumaze utabizi. Alors ivyo East Africa irababwira bizotuma mwiproteja, bizotuma muba muri safe, bizotuma muba muri secure. Nta muntu numwe azoza kwaplika ku kintu batagutelefone ngo ba verify, ba making sure ko it's you. Alors uno munsi cankwe ejo upartage iyi video, ubwire n'abandi, babwire n'abandi ko il faut se protéger, surtout muri iyi minsi mikuru igombize, mu ma Noel, mu ma Black Friday. Urumva hagomba hagurishwa ibintu uko abantu baba bari excite, bariko baragura, bariko baraspendinga amahera, niko n'aba fraudsters baba bariko bara strategizinga, barondera ama strategie yo kubiba. Alors bitaragushikira, biramaze gushikira abandi, cankwe urazi uwo vyoba bimaze gushikira. Non, c'est très important que tu partages iyi video kugira babe aware. Fata kuri bureau de crédit yawe TransUnion na Equifax ushireko alerte de fraude kugira ntihazogira umuntu agucamo. Hama narabahaye iyindi application yitwa Borrowell, making sure yuko you following your credit information, and what does not make sense we keep disputing and then by clearing. All right, donc nivyo East Africa bazaniye, nivyo East Africa yashaka kubapartaja, to making sure yuko twese turi aware, mu bipartage, mu birungikira abantu kugira babe babizi. Hama en résumé, mwirinde, mwiprotege. Hama muriko muraklika ku ma lien, ne partage pas vos informations, ne partage pas ces liens kuko ziragenda zigaturna, wiklikako wese ugasanga arashobora kugira kuronka intuze les informations personnelles zawe. Ikindi kintu twashaka kuvuga ko ni hari abantu bahora bibwa bivanye na code. Hariho code d'identification mushobora kuba mubona ku ma entreprise menshi, ugiye kwinjira kugira uloginge bakaca bakurungikira code d'identification. Iyo code d'identification ukazobona umuntu aragutelefone kugira uyipartage. Jamais nahazoba arinde unless wewe winitiatinze iyo appel ugatelefona entreprise muriko muradiringa, hama iyo entreprise ikakubwira ati ngoma ndakurungikire code d'identification ucuyima, aho urashobora kuyipartager. Mugabo uyibona randomly par hasard, uronse code d'identification mu telefone yawe, après uronse telefone ikubwira ngo sharing iyo code d'identification, bagusigurira ibintu hirya no hino. Jamais, ne partage pas ça. Il faut ahubwo ko ucura bivuye hama ugatelefona ugasecuringa ama konte yawe. Ikindi kintu naco, hari ibintu mot de passe, il faut savoir comment changer les mots de passe. Ama mot de passe abantu benshi turaza ngaha tugacreer le même mot de passe, ugasanga email yawe, bank account yawe, ugasanga ntuze yawe, ibintu vyose, platform ya hydro yawe, tout ukoresha même mot de passe. Attends, je te dis une chose, umunsi bakwinjiyemo bazotwara ivyo bintu vyose nyene gutyo nyene. Donc c'est très important que chaque mot de passe ibiri unique. C'est sûr que tuba dufise ibintu vyinshi tuloginga, tuba dufise ibintu vyinshi dealingana navyo. Udabishobora koresha password management systems. Hari udu system to kumanaginga password, ugasecuringa device yawe, ikazira tumanaginga kuri wewe, all yo gufata ko ibintu vyo, surtout les bank account, ama bank yanyu ntimukoresha ama mot de passe, mukoresha kuri email, kuko aba fraudsters bamaze kugira access kuri email, c'est sûr et certain ko na bank zanyu zizoba ziri access. Alors mube aware, hama mugiye kugura ibintu, il faut analyser les détails imbere yuko wa accepta ikintu, ngo accepte ngo bimeze kunuku ngo yego ndagenda guza imodoka ndasinye. Non, il faut demander je paie pourquoi, je paie c'est quoi que je vais payer, analyser les détails, urabe les intérêts baguhaye, ou analyser tout ce que tu es en train de payer pour. Ivyo wonye umaze kuvyanaliza ukabiraba neza, bazobona kuri smart, bazobona kuri smart shopper, ku buryo bashobora kuvuga ati uwo muntu ariko aranaliza detail, bakubwira ati principal niyi, intérêt niyi, urishe premium service niyi. Sino ikintu gikunda kuba nko mu dealerships par exemple, uragenda ukagura ibintu and then at the end of the day bakagushaka ama premium services and stuff. East Africa ngaho kugira ibafashe, turanegosia ama contrat, tukabahereza ama service meza. Donc ntimuzokwezite nous contacter.
Alors, c'est très important ko iyi video mu sharing, mu bringing awareness, ndaza gushira muri description ngene mwo kwiproteja, ndaza gushira muri description even n'ama customer service number mushobora gukoresha pour appeler TransUnion na Equifax kugira mwiproteje, c'est très important. Hama muzogaruka munshimire cankwe ikintu ndabasaba ni s'abonner, subscribe, comment, share iyi video kugira abantu babimenye, kuko ibi bintu bikunda gushikira cane cane nous les immigrants, abantu baje tuje muri systeme zindi tamenyereye ko ngaha nka societe yo muri Canada yubakiye kuri trust. Tumaze kumva ko yubakiye kuri trust, tubona abantu bose bari polite, badutrustinga, we tend to trust n'abantu bataba babikwiye nk'aba fraudsters par exemple, nk'abantu banaka abantu. Alors c'est très important qu'on partage, c'est très important qu'on mu sharing des informations, c'est très important qu'on mu protège, c'est très important ko ivyo ndiko ndavuga bitazobashikira. The moment you doubt, that's it, it's over. Umaze kudoubting ikintu, trust your heart, listen to your mind, and make sure that you take the decision that is worth taking. So nivyo twagomba kubapartaja ngaho muri East Africa. Iyi video yari yo kugira tuvuge kuri les crimes financiers, ivyama vyadushikiye, kuko namba bitaragushikira wowe uramaze gushikira uwundi muntu, biramaze gushikira nk'uwo muvukana canke mu family members. Ama mu bipartage cane namba ufise n'abavyeyi baba bari ngaha nka mama wawe, papa wawe, les seniors, abavyeyi bafise imyaka iteye imbere, yegeye imbere gatoya, bapartage, bahereze les informations, babwire ngene bimeze kugira ntibazogwe muri uwo mutego muri iyi misi cane cane bigiye kuba busy, ama shopping ya Noel tuse mwikingire. Merci beaucoup. Yari East Africa nayo ikaba ari consulting company, tukaba dukora real estate, finance and technology, turagira property management, development, technology integration, tukagira website design, wealth management, tukagira also solar solutions, tugurisha muri Afrika na internet, n'ama service yari digitalisation, tukagira ibintu vya plateforme za communication et beaucoup plus. East Africa iri ngaha kugira ibafashe, turakrea n'ama entreprise, ukaba ufise nka idée ugakrea nka entreprise iri ngaho ikaba iri physique, turashobora kuyigukrera tukaguhereza tout le digital ukeneye, uva kuri website, amazina, amalogo, amaslogan, tout no gukrea no kwanregistra iyo entreprise, gukrea ama banke ya business, vyose tukabigukorera hamwe wowe utangura gukora wiruka